Hello kwa kuzi wa Elike Burundi TV au mbere yawe ni Simba from Sweden nkabandi kumwe na Jamari Mucho. Jamari Mucho ni umwe mu barinzi bakoze ibigwi byinshi cyane mu gihugu cy'u Burundi hanze y'igihugu n'abita mu diaspora kuko nasanze bano mu Burundi no kumuronka niba ko ikomeye cyane. Arafite ibikorwa byinshi bifate ku bikorwa amakorabo akomeye. Arafite na korabo ikomeye mu Barundi zifise bakijama. Zifise bake cyane. Yego. Korabo ya Anicet Butati mu Barundi ni bakibona bazifise. Ko n'umurinzi ari hejuru kandi akomeye kandi atigera ataka. Karibu cyane mu kiganiro. Yego murakoze. Hanyuma ndaramukije Abarundi bose bariko barakurikirana Eric TV. Ndaramukije abanyabuheka ari iwacu ku Gatumba. Yego. Bose no bibagira nabona abantu bagubira ku mavi bansengera abanyabuheka aho muri hose bigapuye Imana ibahezagire. Ndaramukije abanyanyanzarake bose Imana nibahezagire. Okay, Jamari Mucho wewe uri muri inzu maze imyaka myinshi uri muri industry muri indirimbo mpimbaza kandi uko bucyane kuzana ibintu bishasha. Yego. Dufatire ku ndirimbo ya korabo wakoranye na Anicet Butati. Yes. Kugira umushikira Anicet Butati wakoresheje ingufu zingana gute? N'abarinzi benshi n'abatanzania bakomeye ariko bitaborohera gukorana igikorwa n'umurinzi akomeye nka Anicet Butati. Wewe wakoresheje strategy zimeze gute? Jewe kugira ngo dukorane na Anicet Butati ikintu ca mbere cyabaye sanzwe ndi mu magroupe ya WhatsApp y'abarinzi b'Tanzania. Yego. Rero jewe naciye mbona arungise link muri groupe ndamusanga muri inbox turaganira turagiranira ubucuti hanyuma ndamusaba collabo cyakoze yambwiye ati rungika ibikorwa byawe numvirize. Yego. Ndabimurungikira hanyuma arabishima cyaheza kunyemera collabo reka siguri akabigaya ntiyari kukwemerera sawa. Tuvuge ku rwego ugezeko n'abarinzi bakomakomeye mu kino gihugu cy'u Burundi korabo nk'ijya wakoze ni bake bazifise s'il vous plaît uravye n'ibiharuro kuri YouTube Anicet Butati afise ku bandi barinzi mu Burundi ni bake sindibaza ko ari ubufise subscribe nkazijya barimba gospel nubwo wararonse korabo ya Anicet Butati bisigira ko wowe nawe hari ushoboye kandi gikomeye mu gihugu cy'u Burundi bagushaka ko kuri industry yo mu Burundi. Mbe industry y'umuziki w'indirimbo mpimbaza mu gihugu cy'u Burundi wewe uyifata gute? Wewe ubibona gute? Jewe ukunda bibona industry y'indirimbo mpimbaza mu Burundi benshi badufata nko guta umwanya bivanye nuko tudashigikiwe. Ijambo ry'Imana novuga ati yarahashitse ariko ntibirahashika neza. Aho umuririmbyi bashobora kumutumira mu gikorane bakifuza yuko yirihira itike yo kugenda mu gikorane arero tu bisigura yuko nubwo bari mu gikorwa c'Imana ntibazi ico bari kuko ahandi bageze ku rwego rw'uko umuririmbyi bamurihira itike yo kugenda no kugaruka bakamurihira hoteli bamurazamwo agiye muri ico gikorane bakamenya ukuntu bagira protection yiwe kugira ngo nahave agishano muri kiya gikorane kuko bose sabageni harimo abaherekeza abandi bakamenya yuko nawe afise umuryango hagiye avuye mu gikorane giheze bakamenya ati reka tumuhe akantu ashira abana tunze. Rero twebwe mu Burundi vyo na cyane wacu muri Makamba ntibirahashika ntibashobora gutahura agaciro ko muririmbyi. Hari abavuga ko umuziki wa Sebene ari umuziki wo gukomoka mu province Makamba. Sebene akaba umudiho namwe muririmba mu gihugu cy'u Burundi. Sebene bayikura muri Makamba, ico kivuga ko iki? Ico jewe cyo no kivuga ko bwa mbere Sebene ntabwo ikomoka muri Makamba mu gihugu cy'u Burundi, kuko mu gihugu cy'u Burundi nibwo bikomoka muri Makamba. Nayo Makamba nabo bafise bayikura ikomoka muri Tanzania. Sebene ikomoka muri Tanzania. Uvije uburirimbyi muri Makamba ukomoka mu gihugu cya Tanzania. Rero Sebene muri make novuga ko ikomoka muri Tanzania. Okay, Mucho Jamari Mucho kuba mu gihugu cya Zambia no kuba mu gihugu cy'u Burundi ni gihe gito umara mu gihugu cy'u Burundi igihe kirekire kimara mu gihugu cya Zambia. Mbe Jamari Mucho ni business nabake bakora muri Zambia? Muri make jewe
ubuzima bw'iwanje burakunze kuba privé cyane sinkunze kwihaya icondi kubera je muri make vyiza twoyaga kuvyerekeye umuziki ntitugenda mu buzima buri en privé ariko hari amajambo bavuga n'ubwo mbujije kwinjira ko Jamali Muco ari umwe mu baririmbyi bironse aba mu nzu zo gupanga icyo barakivuga kandi aba mu nzu nziza correct ivyo biri mu bintu abantu bavuga antre y'abandi baririmbyi bakora indirimbo uri mu baririmbyi basa n'abironse gatoya nice kintu cy'inyungu cyangwa ikintu kinyegeje inyuma wowe warakoresheje ugira usuma abandi baririmbyi jewe muri make ngana n'abandi baririmbyi imbere novuga ko ndi muto cyane kuri bo ariko aho ngeze hose ndashima Imana mu buzima Imana niyo ihanshikanye kuko sinabura nza kuri kamera ntangure kuvuga ngo ndafise ibi kuko urashobora kubona kano gatami kibaza nafise amafaranga kumbe naraye inzara ariko muri Yesu kuko muri make ndishima muri Yesu ndi umukire umutunzi ariko mu vyisi ndi umukene kuko ari naho niriwe inzara inda izuba yirayeko yego sa murakoze Muco tumane nk'amagera kurangiza ikiganiro cyari gito ariko introduction ya mbere nuko ikintu cya mbere nyamukuru ariko wewe uri muri Winzi kandi ukaba uri expert y'abarinzi benshi cyane ku mudiho wa Sebene uri nominated y'abarinzi bakora neza kandi gushika n'imasaha mufise n'izina rikomeye mbenga Muco Jamali nicyo kintu yiteze gukora muri industry y'umuziki kugira ngo atume na gundi rwaruka ruri gukura bifuza kuja mu muziki wa gospel ego hanyuma je muri make ndafise ibikorwa byinshi nakoze bikiri ku mbuga kini naco maye ntanga collabo nyinshi kugwaruka rukiri bushasha kugira ngo nabwo rugireho rushitse nk'ubu hari igikorwa gishasha kiri kuri YouTube indirimbo yitwa Imana Ntibesha by Crowd hanyuma featuring Jamali Muco Crowd yarazanye igikorwa ndavuga ati kino gikorwa ni kiri ku rugero rwiza cyo ndamwandikira indirimbo navuga ati reka dukorane ico ni igikorwa ciza novuga nakoze haro n'undi mwana atarakwiza nk'imyaka 12 n'umunsi nashoboye kubonana nawe bivanye n'indirimbo numvise namuhaye offer namubwiye ati wewe genda hamwe no kwandika indirimbo jewe no havura nandika indirimbo ugasanga ndakuzaniye umudiho udashoboye genda wandika indirimbo wewe uzane Jenzo ha studio audio na video ico ni ikintu ndiko ndakora cyo kugira ngo nankuraje abandi bana bandi urundi rwaruka hanyuma kindi nacyo nashobora kuvuga je ndatinya cyane bajya abantu bataratangura kuririmba kuko bajya abantu bafise ingabire zikomeye barabuze uburyo je kuba n'umunsi ndiko ndakora ni uburyo butoya mfise ariko hari indi ntambuko mba nifuza gushikako bitarakunda ko ndabishikako bivanye nuko ataburyo mfise kuko ndafise collabo nyinshi nemerewe ariko bitarakunda ko zigera mu ngiro bivanye n'uburyo ndazi ntaco bajije nyuma yo gukora na collabo na Niseti Butati naremerewe collabo na Boni Mwayitege naremerewe collabo na Christopher Mwahangira naremerewe collabo na Upendo Nkone naremerewe collabo n'abaririmbyi benshi batandukanye bo mu gihugu ca Tanzania navuga collabo nakoranye na Niseti Butati yanciriye inzira no kubandi baririmbyi ndende ariko uburyo nibwo butarakunda kugira ngo dukore mbere namenyesha abariko baradukurikirana yuko Jamali Muco ntabwo afise management Jamali Muco ari wenyene yahaye kaze abo bose bifuza ko twokorana mu buryo bwa management dukora ibikorwa vy'Imana bicike kure nizo collabo nemerewe zose bikunde ko zokunda kuko ndafise n'umuririmbyi wo mu gihugu ca Zambia yitwa Enoke Mbewe umuririmbyi akomeye cyane mu gihugu ca Zambia yaranyemereye collabo nawe ntibirakunda murakoze ego reka abo usanzwe ufise mu gihugu ca Tanzania numva na makorabo menshi ariko bajya abantu numvise ngo barasaba amafaranga menshi eske bizohagarara gute n'igihe banga bibikiye hagati yo gukorana igikorwa nawe hanyuma ikintu bavuga abantu benshi baratinya gusaba collabo abantu bakomeye bivanye nuko babona yuko ari abantu b'abastar kuko je ndibuka nasavye collabo Mukombozi
indirimbo twakoranye yitwa Mana Dutabare. Mukombozi ntahera na 10 ntahera na rimwe yanyasi yakwatse jewe nararice ko studio kubera twayikoze tutari mu gihugu. Reka tugarukaho ico gihe Mukombozi mukomeye indirimbo cyari igihe Mukombozi yari yahunze mu Burundi. Yego mwace mironkana mu ndi hanze mahanga urumva muca murakora zagenze gute duhibanga rero? Mukombozi yari mu gihugu cha Uganda, nanje ndi mu gihugu cha Zambia. Ndamusaba collab duciye kuri WhatsApp arayinyemerera. Mu nyuma arava muri Uganda aragenda mu Rwanda. Hanyuma je ndakora indirimbo, ndandika indirimbo ndaheza. Hanyuma ndamusigira haririmba, ndamurungikira iyo ndirimbo. Hanyuma wenyine ubwiwe niwe yaciye ari ha studio, yarari ha studio yo mu Rwanda, arinjiza amajwi yiwe. Yari mu Rwanda mu Uganda yari yamaze kuva muri Uganda, ari mu Rwanda yakora bakiri muri Uganda, acaraza mu Rwanda, acaraza mu Rwanda. Nawe caragenda muri studio yo mu Rwanda arakora hanyuma barakora mixage arandungikira indirimbo yamaze gukorwa. Muri make benshi baratinya gusa bakora babaririmbye bakomakomeye, ariko si bose bameze nabi, harimo abafite imitima myiza, rero ntibazoze baritinya. Muco murakoze cyane. Navuga ati ndabashimiye kubona mwitavye akamo kacu, ndabashimiye 100%, murakoze cyane Jamari Muco. Yego murakoze. Hanyuma norangiza saba abantu bariko baradukurikirana barakurikirana Eric TV, bagende bafyonde kuri subscribe kugira ngo ibikorwa babandanye babibona byo kuri Eric TV. Hanyuma nkongera nkashimira abarundi abantu bose bari mu bihugu bitandukanye bariko barakurikirana kino kiganiro, gerageza gufyonda kuri partage kugira ngo bakibone Imana ibahezagire.